Bakunze bakoresha ku rwego rw'intara ya Gitega turabaramukije tubaha ikaze muri ano makuru. Ku munsi wa kane igenekerezo rya 28/0 umwaka wa 2021 harakoranye inama y'umugwi washinzwe na Buramatari kwiga ikibazo c'ibituro by'amapikipiki n'amakinga hamwe n'amasansinike. Bukeye umunsi wa gatano igenekerezo rya 29/0 umwaka wa 2021 umugwi waciye ukorana n'abaserukira abanyonga amapikipiki, amakinga, amamodoka be n'abakokayi kugira ngo bashikirizwe ivyo uwo mugwi washitseko bongere batange ivyiyumviro n'intererano byunganira icegeranyo c'uwo mugwi. Nyuma y'izo nama zibiri uwo mugwi washize ahabona ingingo ntabanduka zafashwe muri kino gisagara ca Gitega. Ibituro vy'amapikipiki vyumvikanywe ko ngaha mu gisagara ca Gitega bikaba bitarenga ibituro 13. Imbere y'ishure ETP kuri place mu Magarama kw'Ibomba kwibarabara rya kwa Ngenda parking izabujumbura kwibarabara rya mbere kw'Iswahili biraba disco kw'isoko rya Gitega radandalizwa umuceri imbere radandalizwa inkoko kuri station muri Sanze kwa Filipo kw'ishure Zironde imbere ya hoteli regional Gitega n'imbere y'amagareri ku masanganzira. Iby'amamoto nuko bimeze. Twavuze tuti amaparking yo mu makartie yitwaye neza ayo makartie hagati azoguma akora. Twakore ku maparking yo ngaho gisagara hagati gusa. Ku makinga inama yasanze yuko amakinga atoshika mu gisagara hagati. Azoshika ni ibibanza bitanu bikurikiranye n'ababwira. Kwibarabara ry'Ubujumbura amakinga nazorenga kuri Paroisse Magarama, kwibarabara ry'Isonga amakinga nazorenga kuri Beji, kwibarabara ry'Ingozi amakinga nazorenga kuri Station kwa Polinari, kwibarabara ry'Imuyinga amakinga nazorenga kuri Dodane kuri Gare Routière, kwibarabara rica ku rutonde amakinga nazorenga kuri zone. Ivyitonderwa ibi bituro vy'amakinga biraba amakinga atwara abantu aca amafaranga yatwita amataxi vero. Amakinga azanye ibidandazwa n'amakara ararekuriwe gushika mu gisagara hagati ariko akubahiriza amategeko y'ibarabara. Ikizira kikazirizwa nuko ata makinga atwara ibintu bizirira uruja n'uruza rw'ibarabara azosha mu gisagara hagati. Anaido bizirira uruja n'uruza twavuze ni nk'ibi. Amakinga atwaye imbaho nazoshika mu gisagara hagati, amakinga atwaye ibiti, imisigati, ivyuma n'ibindi. Ayo ntazorenga hamwe wavuga. Ake dusanzwe duhagarara kuri plage ntimwatubwiye natwe aho twogera. Ntuzorege kuri monima ya Ruhunu. Umugwi benda nyakwabura amatari basanze ikibanza cy'aruguru y'isoko no kuvuga imbere ya Mitege koko niyo bitegura neza ikaca imirongo kigahagararamwo imiduga y'abaje ku isoko n'abadandarizayo. Ico rero twavuze tuti ico kibanza nta mamoto yozubira kuhagarara. Murabona yuko abadandaza mu isoko buri benshi imiduga niyo hayagarara kiya kibanza twakirekeye ab'imiduga kandi iyo parking yakwagusane twe tw'imbere yuko abahagaritse botanga amafaranga yakwagusane n'inama ya komine bazokumvikana n'abajya abantu bakora ku isoko bahagarika ayo mafaranga ya parking uko yoba angana kandi bikaba mu maguru masha. Ingingo ya mbere imiduga mito ica amafaranga no kuvuga amataxi voiture zitegereza gusigwa kugira ngo ingenzi zizimenye kandi zikorere mu mategeko. Twasanze ngaho Gitega hari amataxi voiture menshi mugabo akora mu kajagari atanasize. Ingenzi je ibabita nta taxi nini yo kandi zuzuye. Ubu rero imodoka yose igomba gukora urudandazwa nka taxi voiture iteza gusigwa kandi kugira ngo imenyekane arondere n'impapuro zijanye n'ako kazi. Turumvikanaga rero hasabwe ko hotangwa ikiringo c'ukwezi kumwe kugira ngo izo modoka zizobe zasizwe. Aho ni guhera iyi tariki twamenyeshereje ko ibi ni itariki 11 z'ukwezi kwa kabiri. Itariki 11 z'ukwezi kwa gatatu imodoka idasize izoba iparkize muri yabanza mu taxi voiture yabaye ko bakomise ikija kwishene kandi bibaza ko inama y'umutekano y'intara arizo ifatira ingingo. Ku miduga yindi ica amafaranga
ivyo bita gutambaza mu gisagara birabujijwe. Ivyo bita gutambaza mu gisagara birabujijwe. Imodoka zose zizopakirira ku bituro bizwi, kandi iki kintu kizofata benshi. Gutambaza mu gisagara birabujijwe. Kuma agence kirazira ko zipakira abantu mu gisagara hagati, burira ku bituro bizwi, ariko adandarizwa amatike yazo mu gisagara hagati bazobandanya bakorera, ariko saho kubiriza abantu naho kugura amatike gusa. Arico gituma twiyumvire yuko imodoka za agence ko zikorera hariya ku masanganzira zigomba kuzibujumbura zotera zisamariya barabara byo kuriza zitoca gisagara ngagaca iziduze zizanye abantu gusa. Sanse imike zari zasanzwe, nukuvuga iyo ku isoko ya kera no ku isoko nshasha zigumaho, ariko twasabye kandi icyo cyatushira mu nzira haca yongera kwindi sanse imike imwe, nukuvuga kwibarara riva kwivuriro ahiko kuri viso santé atita kwa space rigaca kuri Copec rigaserukira kuri Monima kwa Ndadaye. Imiduga zikwiye kuhaca iduga hazorengana imanuka gusa. Abesi ku miduga gusa n'amapikipiki nuko n'amakinga nuko hajya nta modoka izoduga nta pikipiki nta kinga haca imanuka gusa. Atwebwe icyo twagize ko nibi twaramaga baserukira turavyumvikana, utuje kubabwira yuko izi ngingo ari ntabanduka. Uzorenga ingingo nimwe kuri izi ngingo zafunditswe n'inama nkuru y'umutekano y'intara ya Gitega, no kuvuga bamwe bariha amaparking yaba amamoto cyangwa amakinga cyangwa imiduga, cyane cyane ku mamoto ndabisubiyemwo. Imoto umumotari azosubira guhagarara kuri parking itandukanye n'itwavuze cyangwa ikinga izokifatije mu ikambi, izovayo ari uko atanze amande y'ibihumbi 20. Uzokwiya parking ikinga cyangwa imoto izoca bifata azovayo ari uko atanze amande y'ibihumbi 20. Ku miduga uzofatwa agize stationnement itazwi cyangwa ya parking, imodoka izofatwa aveyo umukomise katari buganye atanze amande y'ibihumbi 50. Turashimiye ko mwadukurikiranye, murakoze.